murabe ndi mu bitaro basha, ndi mu bitaro yego banjanye kwa muganga, ndi mu bitaro. Uyu n'uwundi murundikazi yarayahawe uburozi. Murazi ko abarundikazi bariko bahabwa uburozi muri Arabia Saudite benshi bagapfa. Uyu n'uwundi murundikazi yarahawe uburozi, umwe yarapfuye, bari babiri ariko umwe Imana yamukijije. Reka ndabaha amajwi yiwe n'ukuri, reka ndabahereze amajwi yiwe uko yabisobanuye mu buryo burambuye n'ukuri. Ni ibintu bibabaje cyane gose. Kubera iki abana bariko bica abakozi cyane cyane b'abarundikazi? Babaziza iki? Babaha uburozi kubera iki? Ibi bintu ofisi ntizibizi ko zitabivuga, ko zitabihanikiririza abapfuye ko batabarihisha. Reka tumukurikire, reka dukurikire warokotse. Bantu b'Imana jewe ndaremvye ndamerewe nabi. Ejo twagiye ahantu na mabuja, hari abagenzi mabuja afise, hari ahantu baza bahurira bagateramo bakagiza saa sita y'ijoro canke sandwi. Ahantu rero bama bahahuriye, ahantu mu kuhahurira hari igihe bazana ivyo kurya sinzi ugasanga ngo ni vya nijoro. Ejo rero bazanye ibintu vya nijoro, twese twajanye ibintu turira mw'ijoro kugira nyene ibintu vyo mw'ijoro kugira ngo dutashe dute turyama. Jewe rero bampa kw'isahani ngakira ngo ngiyi ni asha, ivyo mw'ijoro bavyitwa ngo ni asha. Hama rero ndarya, hari sandwi n'inusu twari dutashe, saa munani twari dushitse. Mw'izo saa munani jewe navuye aho ndi, natanguye kuribwa, numva ndiko ndaribwa bukebuke, ndibwa nguma ndibwa kugeza yaho nja kuryama. Kuva izo saa munani ndibwa, ijoro ryose sinigeze nsinzira. Yo bwarinze buca kugeza na n'iyi saha, tugeze saa munani n'iminota 13 naguma nja kuvumisa, ariko vyase guhagarara kuribwa. Nta kintu na kimwe ndongera gukoza mu kanwa. Mabuja yavyutse, ndamubwira ko ngwaye merewe nabi, yuko nguma nja kuvumisa kandi nguma ndibwa. Ijoro ryose ryarinze rica ntaryamye. Yambwiye ngo ninje kuryama birahera, ko nyambare kubera ivyo noba narariye. Ambwiye ngo ninje kuryama birahera, sinzi nyamba ashaka nje kuryama kugira ngo ntubwenge hama mpfiremwo. Hakubwira umugabo anjane kwa muganga kubera umugabo aracaryamye. Turi saa munani z'umurango n'iminota 14. Hakubwira umugabo ngo anjane avyuka anjane kwa muganga. Yase kumubwira aba bantu ukuntu mubazi, iyo bazi kugwaye bisanzwe atari ibintu baguhaye, baguma bagukoresha. Iyo bazi ko ari ingwara urwaye isanzwe baguma bagukoresha. Ariko kubera azi nyamba ari kubera azi ko ari ivyo noba nariye, ashaka nyene ndyame hama ntubwenge hama mpfiremwo. Uva izo saa munani nta kindi kintu ndakoza mu kanwa, kandi imbaraga zikomeza kumperana, nguma ndibwa, imbaraga zikomeza kumperana, nta kantu nshira mu kanwa. Je nababwiye bajane kwa muganga, ntaramubwira umugabo, ahubwo yamubwiye ngo ninje kuryama. Ubwo niyavyuka aramubwira ngo aje kunzanira umuti.
izi nomero narungitse z'indundi n'iz'umukuru wa ofisi naje mva kuri Haridawishi, izi nazo zino za Saudiya n'iza bosi wanje. Nukuri mumubwira njane kwa muganga baraba ivyo bintu noba narariye kuko ndaribwa bimwe bibi gose. Ndi umuntu atigera aribwa, sinkunda kuribwa jewe. Mu myaka ibiri mburamwo amezi ane, maze umwaka n'amezi 8, mu myaka ibiri mburamwo amezi ane. Nta n'ubwo nari bwigere ndabagora ngo banjane kwa muganga kuko ndi umuntu akunda kugirirwa ubuntu, nta n'umusi nari bwagware kandi sinigera ndibwa uko biba biri kose kuva mu buto bwanje, ariko kubera ivyo nariye numva merewe nabi. Muri kino gice ca mbere murumva aravuga ukuntu vyagenze, ukuntu bagiye ahantu bama baja hanyuma bakagenda ataninjya bagahabwa ibintu vyo kunywa n'uwundi muntu. Bantu b'Imana mutuze mwitondera n'ivyo munywa, muravyumva yuko mwe muri Arabiya utashobora kumenya n'uwakwishe, kandi mu bigaragara na inabuja ashobora kuba yarazi ibi bintu kuko yavyifashemwo nabi, bashobora kuba bari babisezeranye. Uwamuhaye ubwo burozi akagenda mu cumba akabesha ngo bamuhaye atamuhaye, kandi reaction muza kumva ngaho imbere muraza kumva yuko nyirabuja yarabizi. Reka mwumvirize iyindi audio ya kabiri. Muri hangana ni ikiganiro kingana n'iminota 15, ariko nubuhamya nibwagucika. Ndazi ko mutavyumviriza, ariko nimwumva ukuntu ho nyene yarayikijije nyuma yo kumenya ko yahawe uburozi bizobafasha. Reka dukurikire ikindi gice. Mabuja wanje we yisiguye avuga yuko kuko twebwe ntanjye twari twajanye, kandi niyo jitwa nanyweye n'uwo mukenya yanyweye ko twarasangiye, ntabwo yapfuye ngaha mu nzu kwa mabuja. Oya, yazanye uwundi mugore. Umugore nyamba yashaka kutwica, ariko nta kundi umwe wewe yamaze kumujana, jewe nije nasigaye. Nanje mu gusigara nuko nakoresheje nyine ubuhinga narinzi bukeya, nafashe tungurusumu 3, apana udutete 3 zikwiye, zimusanga zibumvye kujya bayikura mu ivu. Ndafata 3, ndafata n'amayani udupaki 5, ndateka ndabishira ngaho birahora ndanywa. Aho hari saa 11 z'ubuca, nariwe nageseye, ndafata n'umukoyo ndanywa nyine, ngira ngo ivyo nivyo vyatumye igendera ku murindi muke, ariko n'ubundi ikomeza kundya. Ndavuga kuri ofisi ukuntu bimeze, ndatelefona, mbese na telefone narungitse audio, ndavuga ati je ndamerewe nabi rwose. Nuko bama baratelefona, ariko nyene hagiye numva ngeze ku kanyuma, mbona mvyuka bikanka kugira ngo basinuruke nje hasi, bikanka kuko inomero z'igipolisi nari ndazizi ku mutwe, inomero za ambulance. Ikintu nafashe naciye telefone igipolisi, navuze amajambo 3, nababwiye ati je ndi umukozi, ndagwaye ndaremvye, ngomba gupfa. Baca batelefona apere video, baca bona ndiko ndabira urufuro, kuko no kubira urufuro byari byatanguye, inda noneho igumira byimba. Baca baraza, ngira ngo babona aho nari mperereye ko siniriwe ndarungika muvyeyi location canke mvuga aho mperereye. Oya, baciye babibona, baca baraza
nkeka bahise badodora n'irya soni nyene y'imodoka y'igipolisi, baca kugurura, umwana acaja kugurura, baca bavuga ati dushaka umukozi ari muri iyi nzu agwaye yitwa runaka, haciye babona n'izina ryanje, ati yitwa Divine turamukeneye, atari ngaha, ati none we ntuzi ko agwaye? Babwira mabuja, ngeko ngo yambwiye ko agwaye, ngo namuhaye ngo umuti umeze gute, ngo namuhaye Panadol, iyo Panadol nta niyo yigeze ampa, nta niyo nigeze ndya. Barampamagara nta n'ijwi, nta n'ubwo nari mfise kwitaba, bumva sindiko nditaba, kandi ukuntu nari nagiye kuryama nyene ndiko ndaribwa mu nda, nari nagufuye nyene, ndashiramo urufunguruzo ndugara, nuko ikintu bakoze bahise baramubaza urufunguruzo kugura ngaha ruri hehe, aravuga ati ntago mfise, ni wari ufise indani, ati kari karita baramerewe nabi, baca barafata bararubomora urugi, baca baraza baranterura banjana mu modoka, baca banyirukangana kwa muganga. Ubwo nyene databuja yarabaye yashitse, abo kuri ofisi bamurembeje bamutelefona, aca kutana n'igipolisi, bavuga ati umwana uyu mukobwa yariye sumu, urufuro rwabaye urufuro, agatima ariko gahema, gusa ibyo bavuga navyumva, baca baranyirukangana kwa muganga. Reka tubandanye n'ikindi gice ca gatatu. Yarashoboye kwivura, amenya ibintu ajya kugira ngo ntapfe, yongera aritabariza, bika nimero za ambulance mw'abantu mwe, bika nimero za polisi uyihamagaye uri umushagara ukoresheje iryo telefone, baca babona aho uri, baca baza kugutora. Ofisi zo mu Burundi mwabicanyi mwe mwima abakozi amatelefone, uyu mukozi yatagira telefone ntaba yarayapfuye, mwumva mutarabicanyi mutarabamenja, mwe murabamenja vraiment, murabamenja vraiment, mwe murungika abakozi muri Arabia Saudite mukavuga ntibatunge telefone, murabicanyi vraiment, murabagesera, muri abantu babi. Uyu yarayakijijwe na telefone, iyo atagira telefone ngo uhamagare polisi icimuzanira ambulance aba yarayapfuye. None ko mwebwe mukoresheje karine ya shetani ko mwabujije abakozi mu Burundi ntibatunge amatelefone, ubu iyo atagira telefone aba yarayapfuye. Ubu rero murababaye ko yakize, Imana isumba ingabo. Reka twumve igice ca nyuma sha, ni ntahe ikomeye kandi babaje. Ujya banshikanya kwa muganga, baca barantera serumu zitatu, nayo serumu zitatu, baca nyene baravuga ati reka tumwoze, bapimye nyene babona ko asha iriko irakatagura ubusogi kweri, baca baravuga ati bamaze nyene kuntera inshinge, banjombaguye ibishinge bantera umuti n'izo serumu zitatu, haca haba uwundi muti nyene bisaba kuja koza mu nda, bacomeka mu mupira niko novuga nk'umupira kuko ni nk'urya ntuze y'iserumu gusa nyene yoyo nini nyene yoba ingana nk'urutoki, bayicisha ahantu haca umwanda mukuru, bakaca rero bararungika y'uwo muti mu nda, mu koza batera mukeya uwo kuzura nk'agakombe, bica bizananye gutyo mbona kuronka agahengwe nyene, bongera baransubiza ku gitanda ati genda ubu uraruhuka, niho nifata akarya ka video ndabereka, ndavuga ati polisi nyene kirambwira ati mu nyuma nyene bako baranganiriza, barambaza urashaka gutaha, barambaza wumva wo kwitahira, barambaza umaze igihe kingana gute, ndavuga ati maze igihe kingana uku, umwaka n'amezi 8,
bararaba nyene kuri iyi kama yanje babona nta n'umusirimu nari bwagware kuva nshika muri kino gihugu, nani na paracetamol nari bwanywe ngo ndagwaye. Baravuga ati umukozi mwaye mushatse kumwica mumwicishije ibi ngibi. Ndavuga ati ariko nubwo je munzanye ngaha hari uwo twasangiye w'umukenya, basi baca baratelefona mabuja bamuga ati uwo muntu w'umukenya basangiye n'uyu mukozi ni uwa hehe, aherereye hehe, bimeze gute? Ndavuga ati aherereye aha n'aha. Emwe bagiye basanga nyene uri wowe arikuba aragera ku rugi biranga ko yugurura, yacikaniye impande y'umuryango. Barambaza mwava mu gihugu kimwe? Ndavuga ati je ndi Umurundi, ati nawe n'umukenya. Baravuga ati yamaze gupfa. Burya ubu wewe waryamye muri moroge ngira ngo nta kintu na kimwe yoba yarifashishije, nta mugore yoba yaranyoye canke amenye ibindi bintu yoba, urumva yaramuriye ku buryo nyene imwica. Kuri bantu b'Imana, umuntu azova muri kino gihugu ari muzima, ndashima Imana. Ngaho rero rwari rumpushije ntazi ico nzira, atako na kimwe nzi ndiko ndazira. Yatari nuko mwavyumvise, ni Imana yamukijije, nta muntu yamukijije. Imana ihabwa icubahiro, ndayishimiye ko yashoboye gukira uyu mushiki wacu, ariko murumva ko bari bamaze kumwica byari vyaheze. Ni hamwe Imana yongera umuntu iminsi yo kubaho. Please wampaye nimero ziwe ariko sindamuvugisha kuko nabonye biteye ubwoba. Reka je mbanze ndabikore, mbanze nkore ibi mpeze, hanyuma je nzomurondera, kandi namurondera ico ndabemereye azoduha ubuhamya, atubwire ibi bijanye n'uburozi, ibizokurikira muzobimenya. Ibi bintu n'ukuri iva ko biza bishikira abajejwe gufata ingingo mu gihugu, bakamenya yuko abantu barungika abakozi muri Arabiya baca babata. Yaratabaje, yaratelefone kuri ofisi, baraje kumufasha, baratelefone igipolisi ngo yena bamufashe. Uwo yari ifite nimero z'igipolisi yari yaranjije, zamurabika nimero z'igipolisi. Naba ndabwira telefone polisi, niyo mpamvu nabo amaze kubaza abantu batabaza, none waratabaje? Ngo ya nana hamwe barankubita barangira. Ufite telefone? Kandi bamakuru TikTok ku telefone ya polisi byo kunanira ngo boca banyica. Nacyo wakugira bamugaye polisi, niyo babwiye naho ari bace na location. Please, hano nimba utamaze, ndazi benshi ntimwamaze ikiganiro ntimwakimaze, mwumviriza umunota umwe mugaca mugenda kuba muraraba za filime z'abapani hariya zimwe zo mu Rwanda, mwigikora ngo bamenya series, bamenya iguhiki. Umviriza iyi ntaha y'umuntu ukuntu yivuye. Ndababara, vraiment ndababara, shize ku kintu nk'iki ntimukimare. Jewe nyene cambanza nkahagarika akazi nkumviriza ukuntu byagenze, shaka mu 20, ndafata uwo mwanya nkumviriza ivyo intahe ntincika, gutabaza ntikunshika, gukebura ntikunshika. Zamara nafata umwanya yabasabye. Imana ishimwe ko wakize, kandi tuzokorana ikiganiro, ndabizi tuzomenya byinshi, kumbure tuzomenya n'impamvu bagira bakwice. Ngira niko wari umaze kontra bagomba witahire. Abantu mugomba kumara amakontra mugabe, mw'iyi minsi ni 2 bahatswe kwica, bose bambagira muri amakontra. Iyo batakwishe bafata amezi 2 3 ya nyuma, hajya umaze kontra bagaca baguhereza ibihuriko. Batakwaye ibihuriko bashaka kuha amafaranga y'itike ahuye nayo mezi yawe ugashutaha. Reka ndabivuge neza, amezi 3 yawe ya nyuma baca batabura mitike y'indege ntibaguhemba ugashutaha. Muze muramenya uko mwigenza. murabe ndi mu bitaro basha, ndi mu bitaro. Yego
banjanye kwa muganga, banjanye kwa muganga.